ibintu bikomeje gufata indi ntumbero aho mu gihugu kibanyi ca Kongo. Nkuko mwabyumvise mu kiganiro twadoje kubashikiza mu kanya gaheze, twababwiye ingene byari byifashe ku rubuga rw'intambara ejo muri Kamanyora neza na neza aho bita mu Rubirizi, ingene imodoka zitatu zari zireruye abasirikare bo mu gihugu cy'u Buganda zashoboye guturigwa ndetse batarashika naho bari bagiye kugira ngo bashobore gutanga renfort ku muhari wa M23 waruhanganye hamwe na FRDC. Umuhari M23 ntabwo uri kurorerwa na gato mu karere ka Rusizi, kuko ubu tuvugana hamaze gutogwa ibiziga 28 by'umuhari wa M23. Abo bakaba bapfuye mu mirwano yazindutse irabera neza na neza aho bita muri Sange. Ku bantu batazi Sange aho iherereye, Sange na gasagara kare muri territoire ya Uvira ku birometero 60 uva mu gisagara ca Uvira werekeza mu gisagara ca Bukavu. Nkuko twababwiye mu nkuru twabashikije mu kanya gaheze, twari twababwiye yuko umuhari M23 wazirutse wongera kugaba ibitero bidasanzwe ku birindiro by'ingabo za FRDC hamwe n'ingabo za leta y'u Burundi zisanzwe ziri muri kajya karere gufasha FRDC gucungera umutekano wa kajya karere. Uyu munsi hoho umuhari M23 wari wagerageje gukoresha andi mayeri kugira ngo bikunde ushobore kuba wohonyoza basi n'ikirenge mu gisagara ca Uvira, ariko byabataye kuwa amazi. Abenegihugu benshi bo muri Sange gushikana n'ubu baracajumarariwe kuko byabananiye gutandukanya abo mu muhari M23 nabo muri FRDC ndetse nabo muri Wazalendo. Uyu munsi bazindutse babona hari urujya n'uruza rw'abasirikare ba FRDC hamwe n'Abazalendo, bakibaza yuko ari babandi basanzwe babacungera umutekano. Byagiye guhinduka aho batangiye kumva amabombe atangiye gusekana, amasasu arinjiranamwo, abanyagihugu barahundara bariruka, ingabo za leta y'u Burundi zica zihagarara amagabo zirazibira umuhari M23 ndetse banabakuramwo ubwo nyene ingabo zishika 28 n'abandi benshi bakomeretse, igitigiri cyabo kitashoboye kumenyekana. Uyu munsi umuhari M23 mu gitero wakoze muri Sange wakoresheje ingabo nyinshi zo muri FRDC. Mwibuke ko twababwiye ko benshi bo muri FRDC aribo bahinduka abagambanyi ba bene wabo. Abo bagambanyi ni uyu munsi umuhari M23 waciye ko baja gutata akarere, barabahamagara bibaza yuko ibintu byatunganye, bamaze gushika ibintu bibabana urudubi. Twabamenyesha yuko hafashwe mpiri ingabo zisenga zo muri FRDC ndetse nabo muri M23. Gushika ubu baracarondeza ko atabandi baba bagiye barinyegeza mu mashamba yo bari hajya muri Sange. Iki gitero kibaye mu gihe umuhari M23 wari warahirura arengwa yuko kuwa mbere bategezwe kurana igisagara ca Uvira, ariko uyu munsi tugeze mercredi akaba ata muntu numwe wo muri M23 arashobora kuhahonyoza ikirenge. None bino bintu biraherera hehe? Aha twabibutsa kandi yuko ku munsi w'ejo uheze umuhari M23 wari wagabye ikindi gitero gikomeye muri Kamanyora, aho bahasize ingabo zitari nke ndetse n'abasirikare ba leta y'u Buganda bari baje kubaha renfort, bakaba batorohewe kuko imodoka zitatu zari zibazanye zaraturiwe nabo bashana nazo. Igisirikare ca FRDC ubu twavuga yuko gihagaze magabo kuko ku mpande zose turiko turumva ko kiriko kirabyitwaramwo neza. Aha twamenyesha yuko ejo casubiye kwikora ku ndege zabo zitagira abapilote zimwe twita drone, bashwanyaguza ingabo zatwigwaneho, ndetse binavugwa yuko uwari yasuye mu kibanza ca General Makanika nawe yakomeretse bikomeye cyane, ndetse hakaba hariho n'ibinyamakuru bimwe bimwe biriko biravuga yuko ashobora no kuba yarahasize ubuzima. Nimukomeze kubana natwe mu biganiro turiko turabashikiriza, umwanya ku mwanya dukomeza kubabwira ingene vyifashe ku mbuga z'intambara aho mu gihugu kibanyi ca Kongo.